Bakunzi twama dusanga ijambo ry'Imana mu kiganiro igihe c'impemburo ndabaramukije amahoro ya Kristo. Ijambo dusangiye mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice ca 14 umurongo wa mbere gushika ku murongo wa gatatu. Yohana igice ca 14 umurongo wa mbere gushika kwa gatatu handitse ngo ntimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanje munyizere. Imuhira kwa data hari amazu menshi, iyo aba atariho mba ndabibabwiye, kuko ngiye kubategurira ahanyu. Kandi ko ngiye kubategurira ahanyu, nzogaruka kubajana iwanje, ngo aho ndi namwe abariho muba. Imana ishimirwe ijambo ryayo. Mukundi uri kuradukurikira uri wenyene cyangwa abadukurikira ari benshi, nkundira ndakwarira ijambo muri iki gihe ca Asensiyo, igihe twibuka kuduzwa mu ijuru kwa Yesu, mu gihe twiyumvira ku byo kugaruka kwiwe. Iki ni cibutso, Asensiyo ni cibutso caho Yesu yaduze mu ijuru. Rero twibutse ko ari igihe cyo kwitega ubushobozi bw'Imana, ari igihe cyo kwitega kugaruka kwa Yesu. Nkundira ndakora nti iki gihe ca Asensiyo ni igihe cyo kugumya ukwizera. Imana ihabwa icubahiro. Ni igihe cyo kwirinda guhagarika umutima tukizera Imana. Imana ihabwa icubahiro. Iri jambo rirahambaye. Ntiyavuze mu buryo bwo kudusaba, yarategetse ntimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanje munyizere. Mu myaka maze mu gakiza, mu myaka maze mvuga ubutumwa hirya no hino, naragiriye ubuntu bwo gusengera abantu atari bake mu gikorwa cyo kubohora abantu, ibyo bita deliverance hirya no hino ku isi. Kimwe mu bintu nabonye bibangamiye ishengero, umubiri wa Kristo, ni uguhagarika umutima. Uyu ni umwango shetani ariko arakoresha akinjiza ibigwara batokagwaye. Imana yarasezeranye ngo sinzobateza za ngwara nateje abanyegiputa. Abandi bagategwa n'ubukene, kandi yaravuze ngo mu ijambo ryava ngo uhoraho niyo mwungere wanje sinzokena. Benshi bakagendera mu ngorane zitandukanye batari bakwiye kugenderamo. Ntibivuga yuko umukristo adaca mu ngorane. Reka ndakwarire, hariho ibintu umuntu mukuru atajamo nk'umwana. Umwana aragenda gutyo ugasanga yaguye. Umuntu mukuru ntapfa kugwa, kiretse ari umunyantege nke agwaye, ari umutama gose akeneye amufata. Ariko umuntu mukuru akomeye afise ubwenge, hari ibintu adacako, ntaca ku meza ngo ahenura ibintu, agenda araba. Ariko umwana akiriko ariga arakwega ibitambara, hari ingorane agwamo. N'umuntu mukuru afise ingorane ariko nkenyi mu buzima, kubera ubwenge, kubera gutahura, kubera kwirinda. Iki kintu yaravuze ngo mwirinde, ntimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana naje munyizere. Imana ihabwa icubahiro. Twizere Imana, twizere Imana, kandi twizere Kristo wiwe, twizere ijambo ryiwe, twizere ico yakoze ku musaraba, twizere ico yatubariye. Kutizera no kugambararira Imana, guhagarika umutima no kugambararira Imana. Aho rero iyo tubikoze tuba tuvuye munsi y'umutaka w'Imana yaturinda, w'abamarayika baturinda, tukiyegurira umwansi akadutabagura. Ntimuhagarike imitima. Muri iki gihe ca Asensiyo twibuka ukuduzwa mu ijuru kwa Yesu, twitega kugaruka kwiwe, tugume mu kwizera. Muri Luka 18 yaravuze ngo mbega umwana w'umuntu niyagaruka azosanga kwizera mu isi. Mukundwa, kwizera no guhitamo kwawe si ikintu kikuza ko ndizeye. Oya, ni ingingo ufata. Ugutinya, uguhagarika umutima ni ingingo wowe nyene ufata, bivuye kuko ugene wemeye ibicanke birya. Umwana baramukanga agacarira, ariko umuntu mukuru amaze kumenya ko ari bikanga abana ntapfa kwikanga. Yego hariho abantu bakuru bagira ubwoba bwinshi bakanguka gose, ariko ndakwinginze uba umuntu mukuru mu kwizera. Umwana mwagendanye, ivyo umaze kubona yagukoreye bikubere urufatiro rwo guhagarara, kuvuga uti sisubira guhagarika umutima, ndizera. Imana ishimwe cyane. Kwizera urambarira uti ndabishaka. Hariyo abantu basenga babishatse,
hari wasabye Yesu ngo amukirize umwana abishaka amwinginga, mugabo aramubwira ngo niwaba ubishoboye. Yesu ati uvuze ngo ni naba ndabishoboye? Erega byose bishobokera uwizeye. Wa wundi acavuga ngo mbabarira mparira ukutizera kwanje, ndizeye. Imana ishimwe cyane. Gusenga ni byiza, gushaka ikina kijya ni byiza, mugabo kwizera ni byiza cyane. Wemere ko Imana ibishoboye, ntusubire guhagarika umutima, kuko yarabitubujije ngo uko guhagarika umutima ntaco bitwongerako niyo b'imilimetero imwe, ntaco bitwongerako. Tuve mu gwinshi, tuve mu kubaho nk'abandi bose, ngo n'abandi niko babibona n'abandi niko babayeho. Oya, we nturuwundi, wowe uri nyagu y'Imana yatugize ihanga ryiharije ryo kwamamaza ishimwe ryo yaduhamagaye. Yafasha abisi yavuga ngo ndagomba ko amahanga yose azoba arabirako. Ihejeje ibahanira kutizera kwabo ngo ntibazokwinjira mu buruhukiro bwanje, niko mu Baheburayo igice ca 4 handitse. Ariko iciravuga ngo uyu munsi nshizeho uwundi munsi, nimwumva ijwi ryanje ntimukomantaze imitima. Hepfo mu Baheburayo igice ca 4:12 haravuga ngo ijambo ry'Imana rifise ubukuba, rifise ubushobozi, wizere ico Imana ivuga. Haleluya. Amajambo wumvise ni menshi, mugabo umire kw'ijambo ry'Imana. Imana iguhezagire aho witeze wa undi yagiye kugutegurira, wa undi yaduze yagiye kugutegurira aho uzoba. Umenye ngo arakwitayeho, aragusabira. Ntuhagarike umutima, wizere Imana nawe umwizere. Imana iguhezagire mu gikorwa ciza ukora cyo kwizera Imana. Abigishwa baramaje ngo ibikorwa vy'Imana nibihe ngo tubikore. Aravuga ngo igikorwa c'Imana ni ukwizera uwo yatumye. Haleluya. Ni vyiza gukorera Imana, ni vyiza gukora ibikorwa vyinshi, mugabo ibyo ukora byose utizeye uwo yatumye, Kristo Yesu, ntaco bimaze. Imana iguhezagire wowe witaho abakene, wowe uvuga ngo sinzosenga nzofasha abakene gusa. Imana iguhezagire mugabo ubanze wizere Kristo yatumye. Uyu munsi umwakire umutima wawe, ibindi byose ubikore ufatiye ku rufatiro rwa Kristo. Muri iki gice ca 14 aravuga ngo ku murongo wa 12 ngo nukuri nukuri ndababwira unyizera ibikorwa jewe nkora nawe azobikora, kandi azokora bibiruta, kuko jewe ngiye kwa Data. Imana ibahezagire. Akongera ko imirongo 2 myiza cyane ngo kandi ico muzosaba cyose mu izina ryanje nzogikora, kugira ngo se ashimagizwe mu mwana. Nimwagira ico musaba mu izina ryanje nzogikora. Aya n'amasezerano meza mu gihe twiteze kugaruka kwa Yesu. Tukiri muri iyi si ntiduhagarike imitima, twizere Imana. Paulo nawe nyene yarabivuze. Paulo yari umuntu yobayeho ahagaritse umutima, yiganyira. Ariko hari ikete yandikiye abi Filipi ari mwibohero, arabara ngo munezerwe iminsi yose, ndabivuze munezerwe mu Mwami. Kandi ivyo mukenye bimenyeshwe Imana mu gusenga, mu kwinginga bifatanyije no gukenguruka, maze amahoro aruta uko yomenwa n'umuntu wese azoshimamira imitima yanyu. Ariko mbere haravuga ngo ntihakagire ico mwiganyira, ntihagire ico mwiganyira na kimwe. Imana ibahezagire, Imana ibagire neza, Imana ibashoboze guhagarara mu ijambo, mu kwizera, mu kutiganyira, mu kubera akarorero benshi babaraba mu ngorane mucamo, bakavuga ati nukuri natwe turagomba kwizera nkawe, tukerekana ishimwe ryaduhamagaye. Imana ibahezagirane n'abanyu n'ivyanyu aho muri hose. Murakoze kudutega yombi no gusangiza abandi ubutumwa bwiza, no kudushingira intahe y'Imana igenda ibakorera. Murakoze. Imana ibane namwe ibihe byose. Amen kandi amen.